mu gihe habaye impaka hagati yamwe abapasiteri warongoye urusengero rufite abapasiteri benshi nkuko wari utubwiye bari benshi pe ibintu bike muri hehe ni muri sentare ni hehe cyangwa cyatuga tukishirira ni mashengero yagakomeza yaba menshi nge nivuge je byambaye nagira ndakora ubwa mbere ho iyo ufise ishengero ukabona bajya bagiye sintama bajya bagiye n'impene kuko intama muraguma kurikira impene zireka zigende impene mwese ndabasuhuje abantu mwasohotse mugapirikira n'impene abantu mwasohotse mukajana n'abandi bapaseri muvuye mu mashengero yanyu ndabasuhuje muri impene mwisezano rya kera kugira ngo batore umuyobora abandi umuherezi cyangwa umuke babanza kumwambura impuzu abaherezi barabarewe mugabo batogwa mu barewe babanza kubambura impuzu bwa mbere bakaraba yuko atagasembwa bafise kabambura impuzu zose kugira bamubone ko ari umuntu akomeye bakaraba byose ko bikomeye n'icyamenetse kuri ku bantu bariko baja mu Burundi gufata uburuko ukeneye maison de passage utwiture turashobora kuguha maison de passage ushobora kumama igihe gito mu gihe ugiye gufata ikiruhuko turi mu kwezi kw'indwi kwezi k'umunani muri sama yo mu Burundi aho benshi bakunda gufata ibiruhuko mutwiture tubaha iyo service n'imodoka yo kugenderamwo igihe gito uburiko ugenda uburi mu kiruhuko mu Burundi turashobora kuyiguha ikagufasha kandi ibintu bikamera neza abantu mutuye mu muji wa Adelaide ndabahamagariye kuza gusumira kwa Dume ni shop nziza cyane no kubwira ibintu byinshi byiza biri muri iyo shop hari ibidandazwa byinshi by'ibiribwa biva hari iwacu muri Afrika ibitoki ubwishaza indagara z'ikigoma indagara zo muri Tanganyika ibintu byinshi kabisa amateke yava mu Buganda ukeneye ubuswage burahari kandi bwiza cyane rero mutwiture tugere du shoppingire kwa Dume tumuteze imbere umurundi mwene wacu byose byogenda neza hamwe twobikora tubikorana umutima mwiza kuwa gatandatu tuba twashize kuri discount ibintu byinshi imiceri biba byagiye kuri discount 10% tukashira ko discount imiceri ubwishaza ibitoki n'abari mu state mu zindi ntara turashobora kubipostinga bikabashikira atakibazo na kimwe past numva bikomeye kuko kenshi intama umupasiteri tumufata nk'umuvyeyi n'umuvyeyi mu bisanzwe tuzi ko tugenda hajya akatugaburira tuzi ko atwerekeza tuzi ko aduhanura tuzi ko ari umuntu wo kudufasha aho biba bitugoye noneho biko bishika yuko twebwe intama biba bikenerwa yuko ari twebwe tugenda kuja gukebura abapasiteri ko biko bimera nabi ibi bintu ubona haraho turiko turaja ariko ngenda kubaze uzokebura umupasiteri nawe urahagaze kuko kenshi nkuko navuze umwe rupfi bikuru ugakwira igihugu cyose nimba pasiteri ageze hariya wewe waragiye kuko ntubona ufashe ngenda baha akarorero ugenda ugafata intambwe 100 ukazishira imbere ngo zirongorwe n'agakwavu mu mwaka zijya ntambwe ziba zamaze kumera nk'agakwavu koko zobemera ko zirongorwa n'agakwavu nivyo nakubariye agakwavu ariko karongoye intambwe 100 kakazirongora umwaka wose zijya ntambwe bigakunda zijya ntambwe mu mwaka ziba zimaze kumera nk'agakwavu reko fata ubukwavu 100 bihuze rero reko fata ubukwavu 100 ushire intambwe imbere imwe iburongora umwaka wose bumera mu mwaka bwabo kwavuzwa bwabaye nkaya ntambwe kuko umurongozi niwe tararigishengera none wewe nimba umurongozi amaze kugwa wibaza ngo ishengezo bari gihagaze nukura abantu amuhanura gute nawo wamuhanura we afisiki ari naco gituma
ugomba kuvura vura umutwe. No mu rugo hari igihe biyanzara ugasanga umwana ariko aratekinga ova mu gihe papa yamataha yaborewe ta kintu na kimwe ashoboye gukora. Abana ari bavuga tagabe hava bimera nabiga reka duseruke turayiko ko hari ico twofasha. Ibyo mu rugo ni leadership yindi ariko isa n'ishengero. Bisa n'ishengero. Ariko mu rugo hariho umugore n'umugabo. Hakaba n'abana. Mu ishengero naryo ho tubihuza umutwe kuko bibirimbarira. Umutwe w'urugo n'umugabo. Hanyuma biri kwimbarira umutwe w'ishengero ni Kristo. Nubwo no munsi twebwe tuyita ngo ni ishengero ryo kwa Leonard. Nta shengero mfise. Ishengero ni cya Kristo. Umutwe w'ishengero ni Kristo. Natwe turiki turi intumwa ziwe. Urumva? None rero mu rusemunzu hariho umutwe w'inzu n'umugabo. Hakaca haza ntuzeye umugore, hakaca haza abana. None rero mu ishengero hariho Kristo. Hakaza pastori, hakaza abandi bakozi, hakaza n'abanyeshengero. Urumva ni ntuzeye ni structure isa ni na ndende gato irenge yo mu rugo. Rero wavuze pastori, hariho pastori, umva hariho pastori, hariho umwungere, hariho n'abavuga butumwa, hariho n'abajenama, hariho n'abaririmbyi. None rero iyo pastori bimaze kugora ari umurongozi, bariya arongoye baba pastori bagenzi we ntibabibone. Abavuga butumwa ntibabibone. Kugeza aho ibona umukristo mutoyi ntumva ahantu hose ko baba baramaze kugesera. Canke hari baba babibona mbwa bakamukingira ikibaba bivanye n'imvo zitandukanye. Bamaze kubibona bakamukingira ikibaba ndiyo bafise ishaka gikorwa c'Imana. Kuko ufise ishaka gikorwa c'Imana avuga ukuri. Kuko bivuga ngo bibiri tora ngo tuvugishe ukuri n'abagenzi bacu. Rero pastor ntubona kugana inzo twoganira ibi bintu. Byamaze igihe kinini. Yego pe ariko nkimbi ati ninde umukozi w'Imana azoza ngo tuganire. Baro bamwe ntovuga bankwepye ariko nabona bigoye byaraba. Je narabaye mu gisagara ca Perth imyaka 2 hano narahabaye haba ari PF byabaye imeze ko nyene ubujaga ugasanga abapasiteri 2 3 4 ntibashobora kubana mu rusengero rumwe. Noje cyane yumvira wowe uri pasiteri urashobora kumva ko muri wewe harimo impano yo kuyobora ku buryo bitogukundira kwemera kuyoborwa n'uwundi mupasiteri go wacimana kigakomeza. Ikibazo cy'ubuyobozi sico kihari. Ikibazo oya ntagushiriye mu kenshi wasanga ari cyo kibazo cy'ubuyobozi. Ikibazo ni cyakina kubariye amashengero yatangurijwe mu kirere. Ntiyatangurijwe ku misingi. Abapastori 2 canke 3 ukorana singorane. Twe byaratunaniye byaranze. Igituma byanse nuko ya mateka atayahari. Kuko umuntu wese nk'akarorero je ndi pastori ndaje mu rusengero rongoye. Sivyo? Ndaje nifitiye umutima wo gukorera kwa Imana. Hari nabagize amatora pastor birara. Banzo ndindire ndabikubarira. Nkasanga wewe murongozi uri ngaho nk'ikimenyetso umugore wawe ni wafata ingingo. Je tuzogumana uzohavuna ngo pastor yanse kurongorwa naho yanse rijya leadership ihari. Umugore wawe madame wawe wowe ukaba uyoboye urusengero. Muga madame ni wafata ingingo. Ariko madame hariya tutabizi. Ni wafata ingingo. Hariya muri background ni watanga amategeko yose ni pastor muri icaranye. Muragize inama y'igipasitori. Wa mugore ntarimwo. Mwagaruka mugasanga inama yahindutse. Avuye mwagize inama mwafashe imyanzuro. Yego. Mwahejeje. Mwagaruka buke ugasanga ibintu byahindutse. Nta nama yabaye. Kubera hari madame tutaje cyangwa abandi yindi kamata afise tutazi. None we ngaho byarabaho. None nta biriho hano. None bibaza ngo amatati. Yegaje ntavyo menya nuko nata mu nama y'abapasiteri. Ayo matati baza ngo apankuki. Nibaza ikibazo kihari ya mateka atahari
ugasanga ishengero rigomba kwitwa ry'urugo ryo kwa naka kwa kundi umuntu atigishijwe ngo amenye ishengero rikitwa iry'umuntu aho ryo bayigiye Imana hano tuvuga ngo kwa naka kwa paseri rijya nikosa kwa paseri Leonard reka mvuge we turi rijya nikosa rinini izina n'iryitwe ishengero ry'izina kuko je nzogwa canke nzopfa ishengero risigare n'umunsi woshobora no kwimuka ukagena mu yindi ntara ishengero hano rigakomeza akarojeho natanguje igikorwa Nyarugusu ishengero ubu ni rinini none cyo kwitwa ryo kwa Leonard naya kandi ubu ntabwo ndayirongoye we waragiye narahavuye sigaho uburongozi uno munsi ndabavugisha kigira 10 cyawe ntukirungika hariya oya ko ariko babwira habakizo babibwiwe gukonyenega ngugiye buraya nkigira 10 ngo uzorungika hano ngo niho ngo Imana ikubariza mu ncamake hari ikintu uno munsi ari nacyo gituma bamwe twasengewe canke basengewe bariko baruri indege uburongozi bwarondere bigira 10 ni naho igikorwa cyacu kugira ngo ntinga amadolari reka Leonard ko agiye hariya reka ndamusengere byihuta express mu ndwi imwe ndamuvane kubujera ndamugira umupasiteri aho niho uvuga ngo pefe byarapfuye Amerika byarapfuye na Adelaide byarapfuye aho niho igikorwa cyapfiye kuko babatumye nk'abagiye kubacira amafaranga ariko mu by'ukuri ikigira cy'umuntu agitanga haryari ku rusengero none haryari nta murongozi aba hari nta bikorwa biriko birakora none wigira 10 ko ari cyo gukora mu rusengero mu bikorwa byo mu rusengero we kwirike witwara hariya kandi utari kurahakorera kwa Mungu uza gusengera hari okay karagashiyemo nabyumvise rero ugasanga abakozi nariko ndavuga igituma abantu badashobora gukorana suko batokorana ni ya mategeko mabi ahari jewe nagenda mbona amashengero asambuka ugasanga pasiteri umwe aragiye atanguje kandi kantu kiwiwe hariya n'undi pasiteri aravuyeho atanguje kandi kantu kiwiwe hari ntibaza nti aba bagabo uko biri kose Imana yabahaye impano yo kuyobora rero ko batoshobora kuyoborera hamwe ari babiri canke ari batatu nico gituma Imana ibatumye umwe wese agende kuyobora kiwiwe uwundi ayobora agasection kiwiwe uwundi ayobora kandi umuririmbyi muririmbo rw'198 w'ikirundi yavuze ngo ewe kintu cazanye ibice muri ryo ababi bo hanze bakarikengera ibice biri mu mashengero n'umwasi yabizanye kugira ababi bari hanze barikengere izi ndandende ubona zabaye mu bantu n'umwasi yabizanye kuko muri Timote nkuko nabivuze ibi bizoboneka mu minsi iherezo ibi navyo birimwo abantu bazaba bikunda bakunda amahera gusa intashima ibirandamuke banegura ivy'Imana badakunda kuzura rero kutuzura kuko urumva iyumvire nkuko wewe uri pasitori Imana yaguhaye ishengero bagutoye ngo rirongore wewe igihe bagusengera kuko umuhamagaro w'umugabo se umuhamagaro w'umugore kuko umugore ariko abapasiteri bavuga ngo bansengeye ngo umugore wanje muranye ngo babaye umupasiteri abaye umupasiteri kazi ntabwo bari pasiteri oya burya n'amategeko numbaza n'ibyaha ariko umupastori yasengewe niwe abayahamagawe bibaho kabisa ugasanga umugore wa pasiteri akeneye mu mutinye mu mwubahiye arenganye mwese muna matima mama pasiteri nico gituma amashengero asambuka mama pasiteri muramuha icubahiro nk'umuvyeyi w'umupastori mugabo kuri administration ntariyo aja ku ruhande igihe azogira umuhamagaro we nawe azosengerwa ku ruhande rwiwe mu muhamagaro wiwe arashaka gusengerwa mu muhamagaro wiwe akaba mwarimu akaba diakoni akaba na pastor byose birashoboka mugihe afise wa muhamagaro mugabo ntadugira ku muhamagaro w'umugabo wiwe ntashobora kudugira ku muhamagaro w'umugabo wiwe kuko iyo umugore muri umurongozi ugiye gukorera ku mugore uravye nawe nkahawe urabonye ivyo Isirayeli yakoreye urugo rwa Ahabu jewe rero ku ruhande rw'iwanje umugore ni mwiza ndamukunda numufasha mugabo ndashaka gufatira ihande cy'uburongozi canke uruhande rw'amavuta yanje oya afisa yiwiwe nanje nkafita yiwanje kuko
nzokwikorera iwe mutwara wiwanje w'umutwara nawe yikorere uwe mutwara. Okay. Aho uragisobanuye ndiko ndacumba kandi bidakubwira pasa byarabayeho ga birashika n'ubiriho ntabyo nzi kuko rero sindatembera cyane ubu ngira ngo biriko bisa n'ibicureye hagatoyi naho maze imyaka 8 hano sindatembera muri aya mashengero muri Adelaide narayatinya. Ego triko dusa n'abagenda gusozera ariko pasa imbere yuko ndakubaza ikibazo c'umwanzuro twofata uno munsi yaba ari umupasiteri cyane bari mwarimu cyangwa bari muri leadership batuyoboye hamwe na ca gice c'intama waza kutubwira umwanzuro twofata kugira ngo ejo hazobe heza ko expectinga yuko nejo hazoba heza iyo bishitse abakozi bagashamirana ninde akemura izo mpaka barasenga bagenda muri sentare barigumura bakaza gutangura andi mashengero yiwabo kuko hariho ikesi y'abapasiteri bagize tugira amatora kugira ngo turabe uwo turongora tugira amatora barumvikana bashiraho n'amategeko y'amategeko bavuga arabayashiraho umugabo bakayarenga ko barashize bashiraho n'amategeko aza kuranga iyo vote shiraho ibiro by'itora barashiraho seni izokurikirana ariko amatora arangiye hacaba habagumutse ngo wapi ngo habayemo ubusuma aho shenyo ribariragiye rirasambutse rirabomotse hakabaho nibindi usanga harabagenda bagatwarana muri za sentare hariya mu baroya na hehe akabare batwara ibibazo byabo mu gihe bakubitanye imitwe cyangwa mu gihe bafite ibintu batari ko barumvikanako mu gihe habaye impaka hagati yamwe y'abapasiteri warongoye urusengero rufite abapasiteri benshi nkuko wari utubwiye bari benshi pe ibintu bikemurirwa hehe ni muri sentare ni hehe cyangwa cyatuga tukishirira ni mashengero yagakomeza yaba menshi nge nivuge je byambaye ko nari ndongo ya pastor menga barenga bashika 8 aje ndumurongozi wabo kandi hari abantu ntiyabura uruntu kuko mu ntama zose canke mu mpene zose ntiyabura ufise amahembe bucumita izindi icyo ishengero ry'Imana rikora ntitegerezwa kuja mu kwitwara hanze muri sentare zo mu isi kurabona hari gihe muba kuko ubutunzi buba bwiyongereye hari nk'ibihumbi 100 by'amadolari kuri konte umwe bakubita ko atayamara sino yasiga pe nubwo butunzi ni usohoka uwundi akaraba toya yasinda yaheba ni usohoka ni kwa kudakizwa kuko je ntubona nk'ubu ntanze higira 10 nzi ko nkoreye Imana nimba nzosoba kuja guharura ngo nici wanje sindakizwa hano uko nofata amera nkajana muri Copec nkahandi canke muri banki zindi kagenda ukavanayo kagenda nkagira savings aho nzokura canke nkarondera inyungu ariko iyo ndiko ndatangira 10 canke ndiko ndatanga amashikanwa mbazi ko ndiko ndakorera Imana none naho pastor yo yegerana kayarya nta kibazo ayariye biri ku gato kiwe nako we wandikishije mu ijuru none nosubira kuza kuyagwanira gute kugeza aho nja kwitwara mu bisi ico ni kimwe icya kabiri jewe nimba mba narahamagawe n'Imana urubanza rwanje rwa mbere ndarucana imbere y'Imana ariko Imana hari gitaba kwishura pastor Imana inyishu y'Imana ifise inyishu zitatu ego oya rindira iyo rindira rero nikunda kutunanira none canke oya izo nyishu ziri ntazo bikeneye kubona iyo ivuze ngo oya ibigomba kugukingira kuko Imana ni nyarubuntu Imana ibona uno munsi ikabona ejo yoyo ishobora kubibona imbere ko ari heza cyane ko ari heza cyane iyo ivuze ngo ego ibibona ko bikenewe iyo ivuze ngo rindira ibona ko utaragira gutunga uwo mugisha igorana abantu rero tugomba kwihuta iyo rero ubonye habaye ibibazo mu ishengero senga Imana umurongozi ufata umwanya wo kwisonzesha wisonzeshereza igikorwa kandi ariko barakwirukana none bakubuza no gusenga umaze kwihuta umera nka Loti
yabari ngo agende mu misozi miremire akaja isowari warabonye ivyo bahuriyeyo yahuriye na Nyamuhama bakijijwe rero jewe kuko mbanzi wampamagaye kwanza hinge mbanze ngarure kuri ivyo by'amatora ndakore ku ruhande rw'iwanje ingene ndabizi ishengero ntirongurwa muri demokrasi oya ishengero rongurwa muri theocracy bino bavuze amategeko si demokrasi oya ishengero iyo theocracy ritandukanye aho theocracy tandukanye naho basizeho seni ntoya tegura amatora demokrasi ubutware buva ku banyagihugu buduga niko ni demokrasi theocracy buva hejuru manuka okay ishengero ntirirongorwa muri demokrasi irongorwa muri theocracy kabisa ayo matora rero ya demokrasi ntashobora kurama mu ishengero ahubwo ugiye ukaramwisha umuntu uzeye muri Bibiliya ngene batora abakozi mwisezerano rya kera kugira ngo batore umuyobora abandi umuherezi cyangwa umuki babanza kumwambura impuzu abaherezi barabarewe mugabo batorwa mu barewe babanza kubambura impuzu bwa mbere bakaraba yuko atagasembwa bafise kabambura impuzu zose kugira ngo bamubone ko ari umuntu akomeye bakaraba byose ko bikomeye n'icyamenetse kuri bakaraba kwizura idahomberanye bakaraba ko amaso araba neza bakaraba ko atarugingo rusumba urundi bakabona gutorera ubuherezi igihe bariko baratona namye ndabantu uzeye mu isezerano risha ingene abakozi b'Imana bakora ba Paulo ba Petero Yesu agiye abasiganye igikorwa babanje kuraba muri bene wabo bagendanye na Yesu kuva gitanguye kwigisha igihe batora ba Matiya urumva babanje kuraba ibikorwa byabo ajya mu byakozwe n'intumwa imisi bamaze mu ishengero ariko no munsi ufashe umuntu nayo kibatizwa mu kubise mu pastori hari gihe usanga hari kena ry'abakozi ndiyanaciye ni mu buririmbyi ndiyanaciye ni mu bushinga ntahe ngo aje mu bujenama ngo aje mu bwarimu uciye umukoroka ngo ni pastor abapastor usanga abakozi usanga bakenye none wewe bakagusengera emergency ivyo ni vya bindi bakagusengera uno munsi nejo tukadusengera tukakuduza ivyo ni nkamwe ugomba kubaka inzu bagita emergency ni hamwe ugomba kubaka inzu ukavuga uti inzu yanje ngomba ndayubake ningo kasenjira umushinge fondation nje kanje nduze bihome izo mari gihe kingana iki hanyuma nariko ndavuga ngena intumwa zakora nyine batora babanza kuraba abantu bemegwa batagira umugayo bafise ubwenge mu kwigisha ugasanga bagutari paso no kwigisha nabyo ushoboye no gusenga ntushobora no gusenga none wori pastor muki izina kwambara ikarabata muri paso Icyo nico gituma ubona no munsi kubera tubona nyene nico gituma bigoranye basekezanye ngo tubona umuntu umaze gutera imbere ufise amazu nk'atatu ufise umuryango munini ufise akayinkamu kanini mu nzi wawe tuvuga dutuyu nawe uzatronsa umushitsi azomutwakirira amuduhera indaro nk'indwi imwe canke indwi zibiri uyu reka turaba ukuntu twomugira urantunga sinoja mu mihamagaro kuko twava tukuma ngaha nari kukujana mu mihamagaro kuko ugiye ukaraba gutyo ahubwo ba Petero sinzi gituma banse Simoni umunyamareba yabavuze ati ndabaha amahera mumpe kuri zo ngabire zanyu none bazosengera abantu ngo nuko afise amahinka mu manini bareke gutatera ingumu nico gituma umukozi w'Imana azorama akwiye kuregwa agakurikiranwa kuva kiri hasi kugezaho umuntu azomubona kwagezaho urwego kaboneka kwagezaho urwego rwo kuba umuvuga butumwa canke umupastori canke umujenama rero ivyo byo gutora nakoreko bidashoboka ica kabiri kuja mu bantu iyo wabonye mwewe byabananiye muhamagara abandi bakozi muri ku rwego rumwe canke babasumba bakabumviriza amanye Efeso abango nkano ya ntivyoshoboka pastor no muhamagara abakozi bo muri indi shengero ngo baze kumbiza ibibazo igituma bidashoboka byokunda igituma bidashoboka ni ryatangura ribi nakubarira
uhamagaye uwundi mukozi ahubwo wiko uramubwira ati wanje ngabimeze nabi hamwe woca haji inyuma mu gikari abakirisu wotora ugatwara none sinakoreye ko ari kwa kudakizwa kuko abakirisu intama nagira ndakora ubwa mbere ho iyo ufise ishengero ukabona bajya bagiye si ntama bajya bagiye n'impene kuko intama muraguma kurikira impene zireka zigende impene mwese ndabasuhuje abantu mwasohotse mugapirikira n'impene abantu mwasohotse mukajana n'abandi bapaseri muvuye mu mashengero yanyu ndabasuhuje muri impene nagenda kwa amakosa y'impene urantu impene naho uyubakira gutukahoma iratobora kwa bibi warasanga uruhome zaragwikuruse ko kandi ihenuke impene ukuntu yama amatwe yama ameze gutya ngo papa yumviza ivyo hanze nawe uwo mukristo ameze nk'impene naho mugumana asuzo gutera ibibazo nagende turo kwikora ku bandi bapasteri bayandi mashengero ubona by'ukuri ko bavise mpemu yera bakaza bakabuzuriza ntibikwiye kuja muri senta oya kuko ibirivuga ngo nimwaraka bikabakoresha icaha izuba niriri karenge mukiratse kugira ntimuhe wa mugwanizi icicaro mu banyefeso niko havuga none rero ikibazo dufise uno munsi bwa mbere mu banyefeso bavuga ngo maze mwiyambura ibinyoma umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu none umunsi gituma no munsi bigoranye ntituvugana ukuri tuvuga ibinyoma hanyuma twamara kuraka ntiduharira hari umuntu umwe yigeze kuvuga ati je tuzohurira kuburanira mwijuru muzobura ntibibaho kuko Yesu gihe yigisha abantu yavuze ngo iyo musenga ngo mugire ngo data wa twese uri mwijuru izina ryawe ubwami bwawe ibyo ugomba be kwisi nko mwijuru uduharire kuko natwe tubiharira abatugiriye nabi urumva wewe nakayahugiriye nabi ntumuhariye nawe ukajya gusaba imbabazi muharire mugabo kumuharira rero harimo abantu bavuga ngo guharira ngo nukuca mugenda mugasuru kiva yanga harira wibere ku ruhande kuko yemera yuko iyo umuntu bamuhanuye kabiri gatatu witandukanya nawe agasigara ari nk'umunyamahanga akabazo k'amasiko burya nkawe warabaye umuyobozi uyobora abandi bapasteri uyobora ishengero rinini biroroha ko uva kuyobora abapasteri 15 70 inga hariwe pasteri wa mbere we revera barongoye biroroha kuzogenda nkuko umuntu abavuye muri Afrika agashika hano biramworohera nawe kuba yoshika akinjira mu wundi rusengero akemera karongorwa akayobo none je sinavyemeye suko vyananiranye uwo nsanzeho andongoye nkasanga n'icyashengero tagira ingene bigoye canke ngira ngo nawe wasohotse kugira ugende kugira akantu kiwawe oya urazogenda ubaze ko umuntu nasanze atanu burongoza agira umuntu yahamagaye abantu ngo ni burongozi ngo abasigaye nimwakirane nta mushitsi ari mwe je nanye nari nicaye ngaho atigiza nyakira navuze none uyu muntu ndiyanyakiriye ahazi ko ndi pastori sindi umukirisu anshitse mu rwego ruwe antaramura ataranyakira naho nayo kuba nakoze icaha canke ngira ngo hari ukuntu uba winjiye nabi ho barakantu wanshe kutubwira kuri kamera oya Jesse ninje nabi kuko ikibazo cari kihari jewe nari nje ngomba gukora mugabo gusa biraboneka ko kwari kurindira kuko hari ivyo nari naravuganye n'Imana nkiri muri Afrika amazingira hari ukuntu bitahura nico wumva Imana iriko irakubwira ariko ntibwari ubuyobozi bugusunika ubuyobozi mpakugende kuyobora ubuyobozi aho kuhava bwagize iminsi mikuru we ndumva kibazo vyaca wari wabubangamiye pastor no jewe kuntu ntabwo nabubangamiye kuko ingorane zahabaye jewe nashitse mvuga ubuto nkuko naye sanzwe nsi ariko urumva ko barira ubutumwa ntubuzi ibyo uri kurabomagura mu rugo rw'abandi
nanjye sinshobora kuvuga ubutumwa nawe uzontumira ntushobora guca ku ruhande nawe uzontumira zizovuga ubutumwa mbariye nzovuga ubutumwa nabariwe n'Imana nico cyonyine nazize. Ego pastor dusozere dufate umwanzuro. Yego Abo bakozi b'Imana tubatekerera impanuro iyahe abo bakozi b'Imana badakeneye kubana n'abandi abakozi b'Imana biyumvira yuko kubera ndi pastor mvise vision ntegeza kugira muri vision Imana impaye nkaca ngenda gushinga akantu kiwanje n'uwundi mu pastor naje mvise vision ugasanga hano namashengero make nawo umuji wa Delaide turabarundi mu turi bake cyane mbwa namashengero bakusanga arimo abapaseri barenze babiri usanga ndemera nkafuma mfita imiryango 2 canke 3 mugabo kakaba akantu kiwanje ko nyoboye abo bapasiteri bumva kumenya ntibokorana hamwe n'abandi tubatekerera akajamba kahe za ntama zirukanwe niyo myitwarire mibi y'abapasiteri ubu zicaye muhira zahevye no gusenga tuzibwira kahe kajambo intama zindi zemeye zikigumya zikaba hari amashengero ziri mu nimba atari impene sinzi kabara aho ziri nabo tubabwira akajamba kahe ko kubaremesha kugira ngo nejo nibabona umukuba ugize wikubiranije ntibiruke nabo bantu batatu nkeneye ko twogira akantu tubwira je bwa mbere ico mvuga aya mashengero ariho yose ni meza ni meza cyane ariko ikibazo kihari sinzi ko atari kumwe nabivuga natangura kuko urumva ishengero nishira hamwe mu Gifaransa cyangwa mu mugambwe ni nk'umugambwe umugambwe wadera kuvyiyumvira ntuhavukuze ishengero n'umugambwe reka mvuge mugambwe reka mvuze umugambwe mwisi ndiko ndavuga umugambwe wadera kuvyiyumviro by'umugambwe ishira hamwe winjira kuri projet yayifise ishengero naryo kugira ngo urijemwo naryo nyene ntiwogenda kuja kwicara gusa nuko banza ukaraba none aba bantu turiko tubajana mwijoro naho twoguma hajya ubu murongo turimo uja mwijoro kuko hari ivyo Bibiliya yanga hariho umuntu ashima kugira abantu benshi kugira ngo icubahiro mugabe benshi gusa nta kibazo mugataraba yuko abantu ko avuga kuko ngano ko tutanguriye muri Bibiliya ngo urabe message ya Yesu ya Yohana mubatizi yavuze urabe na message Yesu yavuze na message ya mbere yahereyeko urabe na message ba Paulo ba Petero bavuze bagicutuze mpemu yera yavuze ngo mwihane kubwami bw'Imana buri hafi none nk'ishengero abantu batihana ngo nuko yari pastor mwakore ngo mufatanye wewe wojayo uri umuntu uri kuja mwijoro kuko ndiko ndakora twebwe abarongozi zokwitwa nyinshi eri burya nta cyaha yakoze icyamunaniye nuko yananiwe no kuvuga ukuri kubarira abana ati ibi ni mu bireke bane ibi byatumye kutavuga ukuri bikwegera abisirayeli n'uruvyaro rwiwe none rero wewe ubuze uko wahamagawe uzi waguhamagaye uzi ivyo yanka uzi ivyo akunda usanze muri rya shengeni bashize ku ngoma muzokorana gute aho ngombye kuvuga kuri baba pastor uvuga uti banka gukorana n'abandi bamwe bose bavuga yuko wewe rero uri umukristo ubonye pastor yanse kuja iwanyu kubera wewe abazi vyinshi nawe uzi bike uzomufata ko akunda uburongozi ntuzomenya ico yatinya kandi cha kabiri wewe uri umupastori uzukuri wavuze ngo warongoye abandi bagize nde n'ibindi uci ugenda ukurongoye ameze nk'aka gakwavu mu mwaka uzonge utahinduza kwavu wowe urumva icyo ni intambamyi zituma abapastori bamwe bagashima kuba muhira abandi bagashima kugenda bivanye nuko ya mashengero yatangujwe nabi kujayo ari ukuja kugira nde gutera intambara udateye intambara uragwa uva nk'abandi bose uva nk'agakwavu ukaca usanga wagize nde wakwefye
hanyuma rero kuri abo bakristo bandi nabo bavuga uti bari muhira yicaye muhira kabisa barabivamwo ndabahapore bati ibi bintu pu ndabahapore birivuga ngo nibageragezwa nibadendebukiwa ku munsi w'ibyago inkomezi zawe ziba zaringa nyumve none kuguma muhira no kuja mu rusengero muhira niho yasanzeyo hari agakiza ngira ngo muhira bigenda Satani we ntamusangayo Bibiri ivuga ngo uko iminsi rushizaho kuba mibi twegerane murushizeho gukoranira hamwe ujya mu ntari muhira ngo ni ba pastor ariko bibiri ivuga ngo babiri shanke batatu ndivyo ndavuga muhira ni jewe na madame n'abana bari kumwe n'umugore n'abana bakabagumije urugamba ni vyiza nibakomeze mugabo ukaguma muhira wicaye ndaguhaye imisuhuko nta explication nimwe uzogira nta sababu nimwe uzogira ngo ni pastor yatsitaje eka okay ndumva wabivuze birasobanutse zabarizo ntama ziri muhira babara ba pasteri ariko gusa ikibazo kizosigara kiri kuba pasteri bamwe batigishijwe bamwe basengerewe ku mwibara ku ndege duwaca indege bakaza turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro cacu mumva ko cyari kiganiro ciza cyarimo amajambo menshi y'ubwenge twari kutubwirwa n'uwo mukozi w'Imana ino topic ni topic ndende tuzogerageza tumire n'abandi bapasiteri abandi bakozi b'Imana cyangwa se abandi babivuge uko bavyumva nabo turabashimiye mwese mwahevye ibyanyu mugashobora kubana natwe pastor turagushimiye cyane nawe murakoze cyane base batarakora subscribe tuyikore ni kuri The Story Room TV kandi ukore share uko utangira comment wigira ngo ikindi gihe turonke iyindi topic nshasha twoshobora kuganira ko nuko mugire ibihe byiza tutararangiza sabe pastor wacu bo twatanguye dusenga adusozerere n'igisabisho gitoyi kugira ngo turangize kaje pastor reka dusenge kandi dushimira n'abazovyumviriza hanyuma Imana izibahezagire izibafashe abari nta impene bahinduka intama kuko nta cyiza cyo kuba impene kaze dusengere hanyuma natwe gwa pastori Imana idufashe twigarure tureke gutsitaza abo twashizwe imbere reka dusenge turagushimiye Mana yo mwijuru twatanguye neza turangije neza umwanya tumaranye n'abakozi bawe muri uyu mwanya nuko rero urajana natwe uzobane natwe indwi tugiye gutangura mwami imiryango yacu n'ubugingo bwacu n'inshuti zacu z'ubuzigame hanyuma uduhe kuzorangiza amahoro urindwi kandi uzasubire kuduhuza turi bazima tugushima n'ibyaboneka ko bikenewe ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye amen amen